niwe yambwira ati ibintu naraye mbonye marangara ati ahiwanyi Burundi muravye nabi muramera nk'iwacu Buganda ntibyagenze gute wanyu ati wagira gutyo kumva umunyeshuri mwigana kubwiye ati je ndagiye mu ishamba ati tugeze gutya gatoyi intambara ibiradutse yari yampaye indi revelation yantangaje yari umuntu badusanganwe twasangira inzoga kuva kera hanyuma sinzi anesita yabaye ahamagara umwana wiwe ngo wambwawe ndanga nibesha urashaka kwita umwana wawe imbwani kandi ni ejo niyagira amahirwe uzoza kuzaja kumurira ngo ibiki nibiki baravuze ngo nubuveho kuri karata barajyana iminsi mikuru ngo barabuhamvye bawugize agacimbiri ivyo byose murumva ni ngorane rero jewe ico gihe cantega marangara nari mu buruhuko nari mpejeje umwaka wa gatatu muri kaminuza ku bibazo mwatubajije biragoye kugenda systematiquement kumbure umuntu ariko aravuga kuri icyo basanga yinjiye no mu kindi kibazo jewe ku byo nabonye n'amaso yiwanje ivyo numvise novuga ivyo bavuzwe mu radio ivyo nabonye navyo n'amaso yiwanje nivyo noheza nkagira ico ndabivuzeko kumbure nkagira n'umwihezo très synthétique twogusaba ukavuga ibyo wabonye yego byoba byiza cyane yego oya n'ivyavuzwe ku maradiyo ndashaka kugira ico ndabivuzeko urakoze mu bibazo mwabajije ikibazo cy'imigenderanire y'abanyeshuri mu mashuri yo mu yafise ama interna jewe nari kuri kaminuza y'i Bujumbura niga n'abahariya muri campus Kamenge ijoro rya 26 ukwezi kwa kane twahagaze uti byagenze gute ico gihe tuvuye muri restaurant ku mugoroba twasanze amaduye ya Kalashnikov mu makoridoro muri home turavuga ati ibintu nibiki uwo mwanya nyene hacaza umuntu avuye kumutanga ati burya rero ati uyu munsi ibara riragwa tibaratumbara ivyo navyo nibiki on a décidé de passer la nuit blanche ntawaryamye hanyuma hariho umunyeshuri arwaye malaria babuza kugira injection kuri hôpital militaire wo mu Burundi abandi baramuherekeza bagarutse mu nyuma yaho hacaza abantu bo muri sûreté icyo gihe kibita documentation no munsi hanyuma ndabaza umugenzi w'umututsi nibe yashaka bajya abantu baramuwacu ko twatuzigana baza kumuranga urya joro byari biki mweka ngo nabantu ngo babahenze ngo ari bigwanisho ngo ikindi biki mu bwabo gusivyo taho bukeye lecteur de l'université yitwa Karolio Barnabé si je me rappelle yaraje muri campus Kamenge kugira ngo agerageze guhumuriza icyo gihe rero ce qui m'a frappé hariho umuhungu twari twicaranye lecteur ariko aravuga aravuga ngo ayo nayawe ngo urubanza rurasiba ntiruhebwa sha none ko rudahebwa ruzosubira ryari lecteur acara twinterpela ati ni Jeff ijambo nta wundi nyine yuko avuga c'était bon hanyuma buruko buragera ciwe nduze shitse ruguru sanga hariho kuntu abantu batarabana neza ndaje ndabona yuko ndi surveiller ukuntu mukabo ndabifatanye ni ibisanzwe twari dufise ishirahamwe ry'abanyeshuri ryitwa Association des étudiants de Kiremba AECA igihe cyose muri grande vacances twarakina pièce de théâtre kujya turondera udufaranga twifashisha hanyuma tuvuye muri théâtre tugaca turara muri soirée kubera bamwe bataha kure ntibashobora kuronka bose indara comme ça abantu bagaza bataha le lendemain ico gihe rero le 6
twari dufise iyo representation théâtrale mugabo tugira dutangure mustantera araza ngo hagarika ngo bintu le 6 y'ukwezi k'umunani mugabo le 5 donc la veille abasoda bo muri 3e 4e bataillon d'infanterie niko bayita y'akambi y'Ingozi bagiye muri manevre muri biriya bice bya Marangara na Vumbi bageze ahantu bita Musumba uri kuraja ahitwa mu Gatobo gacuzamuka ubana bija mu Gakere bagenda bakoma karuru barasa abantu barapanika cyane bivanye n'ivyari bimaze iminsi bigigwa bivugwa aho buramatari w'icyo gihe yagendera amazone hagenda yanosa yuko catastrophe igiye kwiyabata sur Burundi kandi ko le premier responsable ari abantu bize ivyo nabimenye nte un jour à dimanche ngiye Kiremba abantu bari kwikinga bagenda bavugana nyine ivyo mustandi buramatari yari yavugiye mu Gatobo niho babivuga haba bashikire ngo abanyene bagwasaba jete tonde ko ivyo bintu hanyuma pour rappel hano nabonye abo muri RTNB niho muri murarondera discours ya President Buyoya yavugiye i Bururi itariki 23 z'ukwezi kw'indwi mu gihe bariko baramura ibisongerezi by'intwaza ngabo hariya i Bururi muri iryo jambo yaravuze ngo je cite bagazana kandi kabwi k'abarundi bari kurushi bagomba gutera igihugu murarwana nko mwagwanye kandi mugatsinda n'izambere ivyo murumva yuko quelque part le pouvoir hari ivyo yarizi cyane hari ivyo bari yateguye ivyakurikiye rero babasoda bashitse rero Marangara ivyo nivyo numvise ntavyo nemeza ubo barafasha abantu bashika 17 mwijoro hama ku munsi wa gatandatu baca batransfera Ingozi via Nyamurenza twebwe rero icyo gihe Rosisi ntibyatworoheye kugira ngo dukonvenge mustanteri icyo gihe je naramubwiye ni n'ukuri aba bana murababona ngaha abavyeyi babo bazi ko bari hano kandi ko bararino jewe nta mushaka kubasabira indaro bose mu ndabishobore ndagusavye tureke tukine pièce de théâtre twari twateguye mwari mubizi yaba hari ingorane twese twari kwatuzibona nta ngorane tubona ngaha n'abandi ba fonctionnaire babagenzi b'abatutsi turafashanya musantera twemerera iyo representation théâtre turayigira hama tuja muri turara gutamba mu ijoro mu gatondo rero tuvyutse dimanche le 7 niho rero twabona yuko ibintu hari ibintu kinarepa twagiye kubimenya mu masaha yinde gutya saa 4 saa 5 normalement abanyamarangara baraza kurema isoko Ikiremba n'abanyakiremba baraza kurema isoko Imarangara Ikiremba na Marangara les deux centres ziri séparés n'umusozi munini yabitwa Nyamugari uwo musozi rero abanyakiremba bagiye Imarangara bavuga ngo bagiye inyuma y'umusozi uwo munsi abantu bose babazanya ati mbega ko atabantu binyuma y'umusozi baje no munsi nibiki hanyuma turataha twese nta mumwe byari byo ku munsi wa mbere hari ibikoresho twatiye twabwiza gusubiza nari ifise umugenzi w'umuganda yitwa Michael Kintu yakora ku bitaro Kiremba w'umu electricien yari yagiye mu Marangara ye kumuraba rero kujya tugire romize rupize niho yambwira ati ibintu naraye mbonye Marangara ati ayiwanyi Burundi muravye nayo muramera nk'iwacu Buganda ntibyagenze gute wanyu ati wagira gutyo kumva umunyeshuri mwigana kubwiye ati je ndagiye mu ishamba ati tugeze gutya gatoyi intambara ibiradutse je nahunze ntazi ibiriko biraba ntazi bitazima do kwa irisagise cyo musuyo tuve ndiga mu Burundi ibyo bintu ndabifata uko
hanyuma iyo somene irahera itariki 16 niho rero haza abayobozi muri commune baje kupasifia muri segiteri wacu mugabo igituma baza kupasifia hariho panike mu bantu kuko nta muntu yaje Imarangara nta muntu yavi Imarangara nta wamenya hari ibiki urumva hari blackout ama iradiyo y'igihugu ntacyo yavuga abantu bakibaza qu'est-ce qui se passe abantu baja dans une peur morbide atawashobora kwisigura icyo gihe rero baje muri segiteri wacu inama iri mu kurangira haza imodokari ya komanda wa district kera yari ntuzenye yari commandement ya gendarmerie au niveau ya province n'izina ryiwe sinobabesha ntajyo nzisino bavuga bamwita ngo ni Sonako niko bavuga iriko ngo amamitrailleze n'abasolda bambaye amashene hama hashitse abantu nyene bamwe bariruka abandi bagumaho mugabo bose bafite ubwoba arabaza ati nibiki baramubwira ati aha turi muri pacification ati mwene sawa ati mugabo hajya hafi Imarangara tugiye kuhaturira muzoyibona le lendemain mercredi le 17 kina nibereye muhira je n'avais pas bougé hageze nko mu saa 5 nusu saa 6 mbona abantu baza birukanka ubona amaso yavuye mutwe nkabona yuko harimo abo muri Nyamurenza mugabo ndabona nabandi bava muri zone Nyamugari narinzi iyo muri zone yo muri commune Marangara niho nahaye bandabaza nibega ibi nibiki ko abantu mbona bariko mwirukanka gutya marambira ati abasoda bari Kiremba barenze ko tabonti none nibiki umva ntibashaka kuvuga ngo umuntu aguhe information umuntu nawe abonye abantu comme ça les troupes arirutse ntazi do kwa isirese hageze nka saa 7 niho twumva rero kajugujugu mu kirere mugabo ukaraba mu kirere ntuyibone ama police za prosha n'umuntu yazibona neza ko ari kajugujugu zari zivuye kote Kirundo ziraza zari zibiri hama zigeze hejuru ya Nyamugari zirahagarara hama zirururuka zica zironja la montagne Nyamugari imwe ikirinda direction Kanyaru iyindi cipaskira vers la vallée muri zone ya Nyamugari zica zitangura kurasa uwo muhingamo wose tukabona ibigwati bisha muri Marangara muri zone Nyamugari hanyuma mwijoro twumva amasasu hakurya y'iwacu ahitwa Gatwaro mu gatondo nka saa 11:45 niho abantu bavuye Gatwaro bariko barahunga abambere baci wacu batubwira ati naka baraye bamurashe naka baraye bamurashe naka baraye bamurashe barenganye tuza twumva Jomavu haruguru y'iwacu baca bashira position hirya ku mucamo yindi bashira indi position hakurya y'iwacu niyindi haruguru y'iwacu ku mashuri Iciri niyindi hejuru mu Itaba iyindi mu Gatobo urumva Ikiremba ho yari nka poste de commandement yako kazone kote Nyamurenza naho nyene vyaruko ukumva umwanya wose n'amasasu avuga uwo munsi nirwa ngaho ndaraho bukeye ku munsi wa gatanu mugabo entre temps twaramenye yuko hari abantu bari roshereshe aho ku mutumbi wacu ini liste y'abantu 17 hanyuma abo bose ubashowe kurongwa mubwira akamumenyesha umwe akamenya inzira cyane undi akamenya inzira cyane bukeye rero 17 no 18 le vendredi le 19 rero hageze nko mu saa 6:30 gutya niho nabona patrouille y'abasoda ekipe ya mbere iraza
hariho n'umuntu nyene agenda bereka baraberese sinye muhiri wacu uyu mpungu twari kumwe n'umugabo uragaba barenganye haza inotre équipe nayo izanana n'umuntu qui juste il y avait quelques 5-6 jours yari yampaye une révélation yantangaje yari umuntu badusanganwe twasangira inzoga kuva kera hanyuma sinzi anesida yabaye ahamagara umwana wiwe ngo bambwawe ndangani besha urashaka kwita umwana wawe imbwani kandi ni ejo niyagira amahirwe kuzoja kumurira ngo ibiki nibiki ngo nimbwa nyende ngo yoshikaho jewe nshika wesha uko ndakuzi ninda nindesho ahantu woshika umwana watoshikaniye wowe woshika kwa komanda reka kubesha ati twe tugirana inama buri wa kabiri na buri wa gatanu n'abavuye ku ruhoro n'ahandi ati kandi agaca anahana canya gategeka imodoka nzana numva ni wa muntu ateye amakeye uyo muntu rero nawe nzambona rero ikipe igira kabiri niwe ayirongoye agira kumwe wa mbere nka komine Kiremba mu by'ukuri nta bantu bashamiranye hagati yabo abantu bose bapfuye muri Kiremba bishwe n'abasirikare abo basirikare nuvuga baje bafise inode z'abantu barondera bamwe baramenyekana iyo babiciye abandi nabo abatsinze kuri centre nyine Kiremba abandi nabo abaye porte disparu rero kuco mwavuze nk'akarorero kujanye abanyeshure mu ma internat hirya no hino harabaye détention au courant de cette année scolaire notamment kuri ETS za Musenyi za Mureke n'ahandi kandi byose c'était sur fond ethnique muri kaminuza ari cyabaye bise ngo kwasa icyo gihe ko batabizi hariho umudiho bita kwasa w'abakongomani nkuko bavuka Ndomboro cyane ibindi icyo gihe bateguye ngo soirée d'asante muri kaminuza mugabo biza kumvikana yuko harimo integuro yuko habwo abantu bigenza ku bandi kugira ngo babavunagure bituma rero n'abari bagize reservation y'ibyumba baca bagira gute bataha mugabo ngicabuze yuko iyo tariki ya 26 nababwiye habaye uruhagarara ariko Imana yarakinze nta muntu yoba yarahasize ubuzima mugabo la tension était palpable ivyo rero murumva yuko quelque part si on faisait la liaison n'amajamba mwamwe yagenda avugwa n'abategetsi mu gisirikare notama watwara ikambi yo mu Kayanza watwara Kangakumbu n'abandi warumva yuko umenga hariho incitation à la violence ivyo rero mugabo novuga ni igihe cyose intwaro hagira ingendo y'ukurenganya umuguru w'abantu imera n'imperuka haba akaga koga mu gihugu sinovuga ngo ivyabaye ntega marangara ngo ni ibintu vyizanye gutyo vyadutse ni nka consequence y'ibintu babayemwo igihe kirekire cyo kurenganyana ibintu bamwe n'ivyo malheureusement abagwa mu mporero n'abantu bato qui n'ont rien à voir avec l'exercice du pouvoir ikindi no tanga ko umuco usozera egome baravuze ngo hari ngo igihugu ngo catiwe n'abantu bavuye mu Rwanda on accuse palipehutu mugabo kuvyonzi kuvyo natohoje cyo gihe sinari muri uwo muhari mugabo kuvyo natohoje nta mugwanyi wa palipehutu yabaho mu Rwanda imbere yuko haba abahungirayo mu 1991 mu kwezi kwa 12 ico gitero nta kundo cyari kuva mu Rwanda ko nta bari kuba baje gutera n'ikindi nuko abasirikare nimba baragwanye n'abantu bateye
ntihari kubura n'ibigwanisho bashobora gufata kandi babatsinze bakabaheraheza mugabo nta kigwanisho na kimwe igisirikare cy'u Burundi cyo kwerekana cyo bacaratoye aho hantu wavuga ko baba baragwanye n'abantu bateye bavuye mu Rwanda. Aha rero je noshima yuko abantu tugerageza kwiyugurura kugira ngo les esprits zibe libérés ntitugume twokirita ibintu. Je regrette ko abarundi bagiye arusha bakasezerana ko habaho kwandika gushasha histoire y'u Burundi tukaba tugeze no munsi atana page imwe yako kahise yoba yaramvikanywe ko yandikwe umuntu wese akagumya ivyiwiwe mwese akagira sa version ibyo navyo biri mu bintu kwihandicap l'évolution des bonnes relations qui doivent présider la communauté, la société burundaise. Murakoze.